Aidha, wahamiaji haramu hawa wamegawanyika katika mataifa ya Burundi, wamekamatwa 345. Ngeze ku mupaka wa Tanzania no Burundi, nanje narigenjejwe ko kugira ngo bamfunge bagira iki mu buryo butumvikana, ariko Imana ishimwe basi byansabye amafaranga, ariko ndaharengana, ariko n'ivyukuri nari mfite impapuro zinyemerera kurengana byose. Uramutse usizemo ubwenge hanyuma ukiyumvira ku barundi ibihumbi n'ibihumbi bafungiye mu gihugu ca Tanzania, ntiwobora kubihuza na za nkuru twahoze twiga mu mashure tubwirwa yuko basogokuruza bacu bahoze batwagwa mu mahanga, hanyuma bagatwagwa bunyago bagacishwa muri ca kintu bise triangle ya nyabutatu bahora bakubwira, nuko basogokuru bacu bagatwagwa kurimishwa mu mirima y'ibikaju hamwe n'ibishakashaki mu mahanga. Gusa uyu munsi inkuru yo iraza kugutangaza kubera ko ababene wacu bafungiwe mu gihugu ca Tanzania. Inkuru yabo iratangaje na cyane ko bafungiwe mu gihugu gisazwe kiri muri East Africa Community, ukuvuga ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Ariko gusa ntabwo ari nibi gusa bitangaje ku nkuru ya bene wacu bagorewe muri ico gihugu ca Tanzania, ahubwo waruzi ko Tanzania ari cyo gihugu cumvikana no Burundi gusumba ibindi bihugu byose waruzi biri muri East Africa Community canke muri Afrika y'uburasirazuba yunze ubumwe. Tanzania no Burundi ni ibihugu bibiri vyamye bifashanya cyane, ariko na cyane mu bijanye na diplomasi. Gusa ntivyibagiye no kuba vyarafashanije cyane mu vyerekeye iby'ubutunzi haba no mu by'ubucuruzi, kubera ko ntubonagira ndakubwire ko Burundi usanzwe uzi ko ari igihugu kirirandiro kid country, no kuvuga ngo kidakora kwibahari. Ariko aha Tanzania nigobo ku Burundi, aha rero Burundi bwaba bwisanga bukoresha icyambu ca Dar es Salaam kibarizwa muri cyo gihugu ca Tanzania. Iyi nkuru y'uno munsi reka tuyihere neza na neza ku barundi bafashwe bari muri Tanzania, ariko cyane turaza kwibanda no kubafashwe bafise ivyangombwa byose bikwiye. Gusa kandi aha turaza kwibaza ngo ni kubera iki Tanzania yahisemo gufata nabi abarundi babana bafise ivyangombwa bikwiye bibemerera kurengana baciye muri cyo gihugu ca Tanzania, na cyane ko abarundi benshi bakunda kuhaca barengana bagenda mu gihugu ca Kenya gushaka ubuzima. Ku by'ukuri sagaseseshwa rumuri, iyo umurundi aciye muri ico gihugu ca Tanzania afatwa nabi ku rwego rudasanzwe, waba ufise passport canke ibyangombwa vy'inzira cyangwa utabifise. Aha bivugwa yuko iyo ugeze ku mupaka ari ngombwa nyabuna usambe uvuga iyo ugiye n'ibyo ugiye gukora, ndetse nyabuna ahubwo nubwo vyoba vyumvikana ukisobanura bakakubura kwikosa, ni ngombwa ugenda usize amafaranga kugira ngo urengane. Umwe mu bamenyesha makuru akorera Agaciro Media aheruka gutangaza ko nawe vyamugoye cyane kugira ngo ace muri Tanzania, kandi ngo vyabaye ngombwa ko atanga amafaranga kandi yarafise vyangombwa byose bikwiye. Mu kugaragaza akababaro kiwe, uyu menyesha makuru yumvikanye avuga ngo ngeze ku mupaka wa Tanzania no Burundi, nanje narigenjejwe ko kugira ngo bamfunge bagira iki mu buryo butumvikana, ariko Imana ishimwe basi byansabye amafaranga, ariko ndaharengana, ariko n'ivyukuri nari mfite impapuro zinyemerera kurengana byose. Ijya carte rose nari ndayifise, passport yanje byose byari ku mwanya, donc nasaba bangongere kandi nerekana ati je sinzorenza imisi 7 kandi kuko sinanayirengeje. Okay, ariko ku kibazo ca carte rose byarabaye birefu ku buryo ntangishwa amahera, ku buryo wamengo nafashwe nk'umunyavyaha nk'umugizi wa nabi, kandi iyo natwaye nene yawe n'igihugu. Guhera mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 Tanzania yashize inguvu nyinshi mu kuronderana inguvu uwitwa umurundi wese yoba ari muri Tanzania akahakorera. Usivye no kuhakorera, ahubwo uwitwa umurundi wese nubwo yoba ari karahacarengana biramugora kuhaca. Guhera mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze wa 2025 Tanzania yashize inguvu zose zo kuronderana umurundi wese ari muri Tanzania ahantu hose yoba herereye, hanyuma uwo bafashe bakamuta mu gasho, ahubwo nivyo kubatahana byo ntivyarimo. Uyu munsi turi mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 muri Tanzania, inyuma yuko bahize buhongo abarundi bose bari muri Tanzania. Ubu bivugwa ko mu busho bwo muri Tanzania yose hafunzwe abarundi barenga ibihumbi 4. Aba n'abarundi benshi cyane, ariko igitangaje abarundi bibaza ni kubera iki aba barundi bafungwa, ariko leta y'u Burundi ntagira ikintu na kimwe ibivuga ko. Gusa ntiwumve ngo aba barundi bose barafunzwe bagorewe mu busho butandukanye bwo muri Tanzania, hanyuma wibaze ngo leta y'u Burundi ntibizi. Oya, uzoba wibesha cyane kubera ko leta y'u Burundi irabizi. Nk'akarorero
mu kiganiro aheruka guha abamenyesha makuru n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mu Burundi yitwa Edouard Bizimana yavuze ko abarundi bashika 4,000 bafungiwe mu gihugu ca Tanzania. Yavuze ko aba bose arabadakwije ibisabwa kugira ngo baje gukora mu gihugu ca Tanzania canke bahace, ngo kubera ko mu masezerano Uburundi bufitanye bwo guhanahana abakozi na Tanzania ngo bisaba yuko Uburundi bugwa urupapuro kwemeza ko ugiye gukora akazi muri Tanzania. Gusa ngaha uyu mushikiranganje Edouard Bizimana hari nakandi yarengeje ko yavuze ati iyo ugiye gukorera muri Tanzania n'ubwo rupapuro tuguha nyirukwemerera gukorera ahari hose mu gihugu cose. Oya, hariho nyabuna ubuce bumwe bumwe bwo muri Tanzania utemerewe gukoreramwo uri Umurundi. Aha ni naho Edouard Bizimana yaciye avuga ko iyo urenze aho ubwo rupapuro rukwemerera naho nyene leta ya Tanzania iragufata kandi ikagufunga. Ariko kandi akiri ngaha yavuze yuko batanguye kuvugana na leta ya Tanzania biciye ku buserukizi bw'u Burundi i Dar es Salaam. No kuvuga ngo ubuserukizi bw'u Burundi buri mu gihugu ca Tanzania bukorera i Dar es Salaam. Yavuze yuko bariko baravugana kugira ngo barikure abo barundi bose hanyuma batahukanwe mu Burundi. Uwifuza kuzoja gukorera muri Tanzania azogende guhigiza impapuro z'inzira hanyuma azogende biciye mu mategeko. Gusa amaze kuvuga ibi umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Edouard Bizimana yabwiye abamenyesha makuru ko leta y'u Burundi hamwe na leta ya Tanzania bavuganye bakumvikana neza ko abari muri Tanzania atarabagizi ba nabi, ahubwo nyabona ari abarundi bahora bironderera ubuzima gusa. Aha niho rero bamwe mu barundi bahera bibaza ngo ni kubera iki Tanzania ifunga abarundi bangana nkuko kose ariko mu Burundi hakaba ariyo abatanzania bakorerayo ivyabo bidegembya ata muntu numwe w'umutanzania Uburundi bukorako. Abandi nabo baribaza bati mbega bishitse Burundi nabwo bugafunga nubwo boba ari abatanzania 40 gusa usivye ibihumbi 4 bafunze, vyogenda gute? Tanzania uvyakira gute? Ariko kandi ngaha hariho n'abarundi baja kure bakibaza bati niba Uburundi bureka gufasha abantu bari muri Tanzania hafi basanzwe bari no mu gihugu bafitanye ubucuti budasanzwe, mbega bigenda gute ku barundi bari bari mu yindi bihugu aha tuvuga nka za Zambia, Mozambique, Sudani, Malawi hamwe n'ahandi. Ngo ibi rero vyerekana ko Uburundi nubwo boba bufise umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu ariko gusa ngo uyu mushikiranganje atakintu na kimwe abamariye abarundi, ahubwo nyabuna ngo abarundi babandanya gufatanwa mu mahanga. Ibi bigafatwa ko Uburundi buba busuzuguritse mu yandi makungu. Ariko kandi abarundi benshi hambavu yuko abantu babo baba bagorewe muri Tanzania bafungiweyo baranidoga bavuga ko yasikwiye kuhava kubera ko atakintu imari abarundi, niba atari ivyo naho Uburundi bukayivamwo kuko ntakimaze. Ariko kandi ngaha kuri iki kibazo ca Tanzania gifunga abarundi hari n'abarundi baciye ubwenge bahise biyumvira ikindi kibazo. Baravuga bati ko Tanzania ifunga abarundi bose bangana gutyo kandi kabafunga atani kibi bakoze, ni gute abamasayi bakorera mu Burundi badanaza ibirato ariko kandi abo bamasayi bakaba barenga ku itegeko ry'u Burundi rivuga ko ata muntu yemerewe kudandaza agenda n'amaguru? Ariko gushika uyu munsi akaba leta y'u Burundi ata mu masayi numwe irigera ifunga canke ngimubuze kudandaza ibirato, ariko abarundi bakaba batotezwa mu gihugu ca Tanzania. None ibi bishatse kuvuga ko amategeko y'u Burundi akora ku barundi gusa, kabone nubwo umunyamahanga yo yarenga ko mu gihe ari imbere mu gihugu? Canke tuvuge ko abanyepolitike bafise ibindi bintu bironderera muri Tanzania bakumva ko abo bana b'u Burundi batotuma biteranya na Tanzania ngo bahombe inyungu zabo bahora bikurirayo. Kuki mwirengagiza polisi ya Tanzania ihagarika abantu kabafunga, mugabo twebwe baje iwacu bakidegembya kandi badafise n'icyangombwa na kimwe? Rega dusabire ababene wacu kugira ngo bazotezurirwe hanyuma basubire mu miryango yabo canke bemererwe no gusubira kwironderera ubuzima bisanzwe. Wewe uravyumva gute? Siga commentaire yawe nzoyisoma kandi ndahe agaciro. Naho je twari kumwe nyabere wiringa Imana nk'ibisanzwe. Ibuka ukore subscribe kugira ngo tuzamane mu biganiro nk'ibi. Imana iguhe umugisha.